baramukije cyane bifuriza amahoro ya Kristo Yesu umwami wacu. Ndabifurije umunsi mwiza w'umugisha. Mushikare kubonagura neza kw'Imana. Abataragira subscribe kuri ino channel mwigire. Reka nkwifurize ino jambo mbere yuko umwaka wa 2025 urangira, mbere yuko kuno kwezi kurangira. Reka dusengane na muri no sengesho rigufi cyane. Mu gitabo cya Luka, iri jambo ryankoze ku mutima ndikunda risoma. Igice cy'indwi umurongo wa 11. Hashize igihe gitoya aja mu gisagara cyitwa Naini. Abigishwa biwe n'ishengero ryinshi bajana nawe. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara hasokoroka abajanye mu vyimba kuhamba, ariko yari kenege kandi nyina yari umufakazi. Abantu benshi bo muri ico gisagara bari kumwe nawe. Uyu mudamu yari afite ikibazo gikomeye, ariko yagiye ubuntu bukomeye bwo guhura na Yesu. Haleluya. Muri ico kibazo ufite, reka nkwifurize guhura na Yesu muri kuri uyu munsi. Reka muri ico kibazo ico wavyukanye, ico maranye iminsi, ico kiri ku mutima, reka nkwifurije guhura na Yesu. Haleluya. Reka nkwifurize guhura n'umwami Yesu. Bene data mutekereze, uyu mudamu yari umupfakazi. Ubuzima bw'upfakazi n'ubuzima bugoye. N'ubuzima bugoye, n'ubuzima n'igikombe kigoye cyane. Igikombe cy'upfakazi n'igikombe kigoye. Uyu mumama asigaranye n'umwana wiwe, umwe w'umuhungu. Aravuze ngo konsigaranye n'uyu, reka nizere Imana. Mu gihe tutazi bamaranye n'uyu mwana wiwe, nawe aragwaye, arafashwe, ararwaye, arapfuye. Uyu mumama agira gahinda, agira umubabaro, agira umubabaro mwinshi. Muri wa mubabaro mwinshi agise gutya, agirirwa imbabazi. Ariho umurongo nkunda mu gitabo cya Luka, ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niho uzotuma umutwenzi uturasira uvuye mu ijuru. Uyu mumama yarari mu umwijima, umutwenzi urarasira ahora na Yesu. Haleluya. Ahora n'umwami Yesu. Ashitse hafi y'irembo ry'igisagara, basokoroka abajanye mu vyimba kuhamba, ariko yari kinege kandi nyina yari umufakazi. Abantu benshi muri ico gisagara bari kumwe nawe. Umwami Yesu amubonye, amutera akagongwe, aramubarira ati ntaco urira. Mutekereze ahuye na Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu amubonye, abona umutima we, amenya ko ari umufakazi, amenya ko nta wundi mwana afite, amenya ko amutera akagongwe. Yesu ngo agira imbabazi. Umutima w'imbabazi urazamuka na Yesu. Umutima w'imbabazi urazamuka na Yesu. Sifa kwa Mungu. Yigira hafi ikigagara, agikora ko abahanzi barahagarara. Aravuga ati muhungu, ndakubariye nti zuka. Amen. Haleluya. Muhungu we, ndakubariye ngo vyuka. Reka naje nkubwire, ico kintu cyawe gisa n'igipfuye, mu izina rya Kristo Yesu nikibe kizima. Haleluya. Hari kintu uri kurabona mu hirya yawe, ukavuga ngo mwami ngirira imbabazi. Hari umwana uri kurasengera, Haleluya. Ndamusengeye ngo mu izina rya Kristo Yesu Imana ikora igitangaza ku buzima bwewe. Haleluya. Aravuga ngo muhungu, ndakubariye ngo vyuka. Vyuka muhungu. Amen. Haleluya. Sifa kwa Mungu. Wari yapfuye, aravyuka, aricara, atangura kuvuga. Yesu amuha nyina. Haleluya. Wari wapfuye, aravyuka, aricara, atangira kuvuga. Yesu amuha nyina. Umva ndakwifurije mbere yuko uyu mwaka uragira, Yesu agukoreye igitangaza. Hari bisa n'ibipfuye. Haleluya. Yesu, mwami Yesu ahure nawe, ahure nico kibazo cawe, akibwire ngo ba muzima. Haleluya. Yesu wacu azazura ibyapfuye, akita ibitariho kibiriho. Azazura ibyapfuye, akita ibitariho kibiriho. Hagari, ejo narababwiye, hirya ejo ngo narababwiye inkuru ya Hagari. Hagari yabyaranye na Abraham umuhungu witwa Ishmaeli. Sara amaze kubyara aramwirukana, amwirukanye agera ahantu ho gukikana. Umva itanguriro
21:15. Amazi yari muri wa mukuza arashira, arahambika umwana munsi y'igisata cyawo, aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nkaho uraswa umwambi, kuko yari yibwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye araturikararira. Uyu haruguru yari yapfuye, uyu yaragiye gupfa. Hagari aravuga ngo Mana, none uriya mwana wambaye nawe agiye gucikana. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki Hagari? Ntacu utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu. Ajyamye va hasi avyura uwo muhungu, amuramira mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura agera mu bugaragwa, aba umurashi. Amen. Yaragiye gucikana, yari yabuze icamwa, Imana kubw'umutima w'imbabazi ibwira Hagari ngo Hagari, ihumura amaso Hagari, iramubwira ngo hindukira, ngo abone iriba iruhande yiwe, ngo arivomamo amazi, aramiza umuhungu wiwe aba muzima. Umva ndakubwira ijambo ndagufitiye umunsi, ibisa n'ibipfuye Yesu abigire bizima. Haleluya. Uyu Hagari, uyu Ishmaeli yaragiye gupfa, nyine ngo yaramwitashije, ngo aravuga ngo umwana wanjye ntacikana, ndiko ndamubona, ngo agenda ahantu umuntu yotera ibuye aricara. Ngo amajwi yabo arazamuka agera ku Mana, arazamuka agera ku Mana. Imana ibwira Hagari ngo genda ufature umuhungu wawe. Aramufata, aramubwira ngo Imana imuhura amaso, iramubwira ngo hindukira, ngo arabye ngo abone iriba iruhande yiwe, ngo agenda amuha umwana amazi, arasubira kandi arahembuka aba muzima. Uyu w'inayiniwe yari yapfuye, nta buzima yari afite, ariko bahuye na Yesu umukunzi wacu. Yesu umukunzi wacu ngo aramubwira ngo nimushire hasi, amushira hasi, ngo aravuga ngo umuhungu vyuka, ngo umwanya aravyuka aricara, ngo atangira kuvuga. Ndagusengeye ngo ibyo ari bipfuye Yesu abigire bizima. Ndagukunda Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasengeye umuntu wese uri kuradukurikirana, hari ibintu biziwe bisa n'ibipfuye, ndavuze ngo uyu munsi wa none ukora igitangaza. Hari ibisa n'izari bigiye gupfa nk'uyu muhungu w'Ishmaeli, Mana wereketse nyina, uhumura amaso nyina, uramwereka iriba. Mwami, hari ibintu bisa n'ibyo atari ko arabona, uhumura amaso ye abona ibyize, mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzotuma umutwenzi turasira uvuye mu ijuru. Ndasenze ngo umutwenzi urasira ubuzima bwacu, icubahiro n'amashimwe bigarukire mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Yesu aguhezagire.